ntahe Yesu yangiriye neza nakiriye agakiza nkiri mutoyi niga mu mwaka wa gatandatu primaire ego niho natanguye kumva ijwi ry'Imana rivugana nanje. Muri ico gihe rero nari mfise umugenzi akijijwe atangura kuja mu bintu vy'amasengesho ari kwishengero. Ico gihe umuriro wa mpwemu yera wari watse cyane, hanyuma umaze kwaka uwo muriro wa mpwemu yera kuri iryo shengero navukako ryari shengero ry'ahantu hitwa mu Kavumbu. Hama rero uwo muriro wa mpwemu yera watse no kuvuga ugiye muri ayo masengesho mpwemu yarabona ivyo wakoze vyose akabimurika ugiye wiyoberanije bikagaragara, bigatuma rero umuntu yiyubara. Uwo mugenzi acarambwira ati jewe aho hantu agiye gusengera naryohewe, vyiza rero nimba ugomba kutubandanya tugendana ingo twubaha Imana tukizwe neza tugende turi abantu b'Imana kandi gusenga biraryoshe kandi Imana iravuga. Jewe rero muri ico gihe naciye mbaho ntashobora gutahura ko Imana ivuga, sinavyumva namera nk'umuntu yobigwanya cyamuga nti nzokwemera ko Imana ivuga nanje inyiyeretse ikambwira nkumva ijwi ryayo ikampamagara. Hama rero jewe ntangura guhindura ingeso murazo tugeso tw'abana kujya kuntu usanga ukiri umwana urakubitana bakagutuma ukagambarara, ivyo vyaha vy'abana ubundi bwo twakuriye muri gitondo baduhindura gusenga. Canumva ntanguye guhinduka, barabona ko ntanguye guhinduka mugabo ntibamenya ingene nahindutse. Jewe narahengera mu ijoro ndyamye abandi basinzire nka cyane nuruka ku gitanda ko nariryamana, nari umukobwa umwe nkaca nsenga Imana mwibanga. Naragerageza uburyo atanumwe yumva ko ndiko ndasenga, ariko uko nasenga ndabikunda niko babona mpinduka mu ngeso batazi ikiriko kirambako. Batangura kubona ntakigambarara abantu nkagenda ndabubaha ndabagamburukira abavyeyi. Muri ico gihe rero Imana irakundana kuko jewe nagomba ntigomba numviriza ingene Imana ivuga, sinemera ko Imana ivuga mu bisanzwe. Hama rero nza numva Imana irangendeye mu ijoro rimwe irampamagara ngo mwana wanje Donata, mwana wanje nibitanga Donata, nisabwe mwami sabwe mwami. Muri ico gihe naciye ngo sabwe mwami ngo umusenga ngo uvuga ngo ugomba kumbona ntego ngo yaye ngo genda kuko narababara nakunda gushavura ko yana mukobwa umwe nta bandi bakobwa bari bwavuke, nanje kuba umukobwa umwe mu bahungu batandatu. Mbere yanje hari abahungu batatu nanje cyo ndavuka, nyuma yanje hacavuka abandi bahungu batatu. Rero naragirisha vuba abavyeyi nkabakariruka kamenga nibo babigira. Nza numva iryo ngutahevye iryo shavu ryawe ngo nukuvuga ngo ntuzoshika mu bwami bwo mwijuru ngo ntuzombona. Hama candikangura candaryoherwa canja kuraba wa mugenzi ndamubaza ibintu bibaye, acarambwira ati cukomeza rero iryo nitwe ry'Imana rirakorera kurondera iguhamagara numva ko biryoshe kuvugana n'Imana. Cyangwa ndyohewe rero nkaca nza ndasenga mwibanga, harana n'abatamaje muri Imana mwijoro, harana roti chorus ndiko ndazirimba nkaryoherwa. Hama rero muri ico gihe kugendana n'Imana cyanumva birandyoheye. Hari ivy'Imana yagenda irambuza ati ejo wewe uzohurana naka uzomwishuruku kandi vyagenda uko nyine azokubwira ukura mwishuruku. Aho yambuza ati hirya mpuzu wewe ntuyambare kubera imvizi nizi nkaca ndabireka. Ariko ncasanga ibi bintu vy'agakiza rero najewe niro tuvye nasanze ntanguye guhinduka ntameze nk'abandi bana, ugaca umenga biraboha mu bisanzwe ukaca umenga biraboha. Muraboze abana bakiri bato nabo ugomba nyene kuryoherwa kwimera nk'abandi nta bintu vyo kubohwa. Cyo ntangura kwimvira nti ngomba ndabivemo, mugabo nkumva ko byari biryoshe kugendana n'Imana kuzurumva ijwi ry'Imana. Ndiyumvira umutima umwe bireke undi mutima bibandanye. Hanyuma rero Imana irakundana, maze kuryama mu ijoro rero niho naza numva ijwi ry'Imana. Natanguye ndota mbona ndiko ndajabuka ikiyaga kiriko ibiraro bitatu be nico kwishimikiza. Hama rero ndiko ndabujabuka ico kiyaga ngeze hagati na hagati niho nahacaruwe ngo ku muntu muri nyakiyaga antera umusenyi biranka ko mbandanya, arasubira antera umusenyi biranka ko mbandanya. Ivyo biti bice bitangura guhungabana bitanguye guhungabana canumira kuri kimwe cyo kwishimikiza. Natahuye ko nari numiye kuri Yesu. Hanyuma rero bihungabanye canangwa kwimvira none mbandanye mpavangwayo, subira inyuma naho nyene mpavangwayo. Nza numva ijwi rimbariye ngo mwana wanje Donata, nije natumye utangura kandi nije nzotuma usozera. Hama rero muri ico gihe
nza numva iryo jwi rimbwira ngo bandanya urugendo nije nzotuma ushika mwijuru ca ndaryoherwa ca ndabandanya amaca ndatora ku nkuru ca nja kwiga muri lycée y'Ikiremba aho naho nyene nari nagize inzozi ndarota ngiye kwiga muri lycée ndabona ikibanza banyakiriyemwo ndanezerwa kandi izo nzozi nsanga banyakiriye nabo nyene muri ico gihe naciye mbandanya ngendana n'Imana imyaka yose nize muri lycée y'Ikiremba nabayeho dukorera Imana ndirimba turi muri groupe hanyuma haragera igihe ndarongorana groupe nayirongoye imyaka 4 groupe yo muri lycée y'Ikiremba kandi nabonye ikiganza ciza c'Imana naragenda hura n'amageragezwa ariko ryajwi ryagumana nanje Yesu yagumanye nanje no mu vyigwa yagiye antabana ariko rero nize RP nize iyo bita RP kero mu mazi kwa zifuse lycée pédagogique niyo nize hama rero ico gihe rero cendagira imigabo kuko baratubwira gusengera abafasha batubwiye gusengera abafasha baratubwira ati aha rero ni wahitamwe umufasha urashobora guhitamwo urugi guguruye rw'ijuru canke gugaye rw'ijuru ni byiza ko mwitonda mu guhitamwo abafasha kandi mukabasengera Imana kaca numva rero kuko uwo mukozi w'Imana yabituhanura yatubwira ati umufasha wawe si costume canke siniyo uzomanika harya ngo genda ngo irandambiye ngo nzoma ndasura kuyambara teka muzogumana ni byiza rero ko witonda ugasenga Imana muri ico gihe je naragomba ubugombe bw'Imana cyane kandi narumva ikintu cyo muza kuja mwijuru no gihe harageze igenda senga nisengesha Imana nimba wobona no kubaka nkazohomba ijuru no biheba nkaguma ndumwigeme mugabo nkazoja mwijuru aho ko nohusha ubugombe bw'Imana rero iyo nindi ntahesi yo nagombye kutugana cyane ariko Yesu yaciye ampa umufasha kabisa dukwiranye nama niko ndabisenga aranyemeza neza ko umufasha dukwiranye n'ibimenyetso byose nagiye nsaba Yesu yarabinkoreye kandi no muri ubuzima mbandanya mbona koko ko ari Imana yari yanteguriye inaye rero nyamukuru nagombye kubashingira kuri uyu mugoroba nagombye kubashingira ukuntu Yesu Kristo Imana iri hejuru ya byose Yesu ari hejuru ya byose bantu b'Imana ntihakagira umuntu agira ubwoba sinzi ivyo ugenda biguteye ubwoba sinzi ko ari ingwara sinzi ibintu ugenda na sinzi amageragezwa ariko nagomba ndababwire hayo korasi gakunda kuvuga ngo ari hejuru ya byose Yesu ivyo byose arabidomina amen Yesu nahabwa icyubahiro no kuvuga rero iyo ntahe ishimikiye nari nibungenze rero haragera igihe ndagenda Bujumbura ndagirisha ecography ahantu ku bitaro kanaka ngirishije ecography rero barambwira bati madamu uribungenze kandi wibungenze inda y'umwana w'umwigeme hama rero ndanezerwa cyandavayo mvuyeyo naguma numva amadurere naguma numva mbabara abamaze gukura abafasoni murabizi iyo nda ikintu naguma numva ibise nkumva menga igomba kuvuga kandi itaragera sinashobora kumenya ikibazo mfise ngiye kwa muganga bakaca bampa amaspasifo kuva ndayitwaye nafata amaspasifo cyane bakampa amayosine binini byitwa amayosine nivyo naguma ndiko ndafata hanyuma rero muganda ubona ko nibungenze uko ntahora nibungenga izindi nda jewe rero ca ndasenga Imana niyumvira Mana none kubera iki mfise amadurere angana gutya yarinda igira gatatu yari umwana agira gatatu hama rero ariwe mubona mfise ngaha nuko rero maze kwiyumvira nti reka ngende kugura kujya abandi bapfasona ba mama mubigira mwitegurira umwana reka nje mu isoko nje kugura impuzu z'umwana naragiye mu isoko muri kamere kiwanje naho ari ikintu gisanzwe naho ntuvuga amajambo menshi ndasenga Imana ngomba ndagikore nabayeho nkunda gusenga mu buzima bwanje mu kintu nakunze narakunze gusenga kandi n'ubu ndabikunda kandi ndipfuza ko nzorinda mpfa nkiri umuntu w'Imana ngisenga yego kandi Yesu azobimfashamo cyo ndasenga ngiye mu isoko Mana uramfasha urugendo ngiye kukugira nibi ngiye kugura kugira ngo uze kubana nanje hamashyitse mu isoko ikintu cyambayeko mbagije impuzu z'umwana w'umwigeme murazi ko nababwiye ko bari bambwiye ko nibungenze ndaye umwana w'umwigeme uwo mbagije wese yaca andandagura akantuka akanshwanira atakintu na kimwe twapfuye haragera igihe ndabanza ndahagarara ndababara ndavuga Mana
Tebe byose naho ntafashe umwanya uhagije wo gusenga navuze nti Yesu urugendo nizi programa ngiyemo urabana nanje mu kugura zino mpuzu mana ni kubera iki bimeze uko no kuvuga mvuye kuri magaze imwe nkabaza uduhuzu tw'umwana w'umwige mu duhuzu kandi unashimye baca bankarira bakankarira nyine ukabona ko umuntu aguharanirije hama rero ndatebangura uduhuzu tw'udupassport no kuvuga uduhuzu dushobora kwambara umuhungu cyangwa twashobora kwambara umukobwa bano Imana haje Imana iratuzi kandi Imana novuga numu economist sinzi ko numva no kivuga iratwe economiriza iratubikira iranka ko dusesagura yo yabona ko ngomba kugura impuzu z'umwana w'umwigeme ariko nibungenze inda y'umuhungu muze kunyumviriza cyane gose muri ibi ntayanje hanyuma rero je ndataha mbabaye amahera mbere amwe cyenda yatahana cyangwa uruduhuzu duke mwumvise dushobora kwambara umuhungu canke umukobwa atakibazo ishitse muhira uko namenyereye ndabaza Imana kuko igamana urugendo rwagenze kurya ko nababaye gamana ariko bajye abantu ko bashwaniye gamana ibintu nibiki Imana ntiyatevye kunyishura hakiyemwo rimwe gusa mwijoro nsinziriye uko namenyereye ryajwe nza numva ijwi rimpamagaye mwana wanje Donata ntisabwe mwana wibungenze inda y'umwana w'umuhungu uzomwite kubw'Imana kandi soma muri Zaburi igice cya 46 ku murongo w'10 iryo jwi rimbwira uko nyene reka tuwusangire mwumvirize ayo majambo y'Imana ukuntu avuga havuga ngo nimwisigireho mumenye ko ari jewe Mana nzoshigwa hejuru mu mahanga nzoshigwa hejuru mw'isi Yesu nahawe icyubahiro cyandaryoherwa cyandikangura iri twiko nzi ko ari rimwe ryamenyereza kuvugana nanje kwa muganga bambwiye ko mfise inda y'umwana w'umwigeme mugira ijwi rimbwiye ngo ntwaye inda y'umwana w'umuhungu nzomwita ko bw'Imana kandi ko numvise ngo nimwisigireho mumenye ko ari jewe Mana nzoshigwa hejuru mu mahanga nzoshigwa hejuru mw'isi murumva ko haca habaho kuzazanirwa namwe muravyumva cyandongera ndaja ku bitaro binyegereye hari hindi ecography ndagenda kugira ikindi ecography barambwira bati ufise abana bangahe nifise abana babiri n'abakini n'abahungu Imana irakongeye umuhungu azoja mu igoro kugira ngo baze barakina agapira muca mu byumba abavyeyi hama ni n'umuhungu koko gamuganga weko n'umuhungu ni vyiza kabisa nta nikindi namubwiye ko arahandi nari nagiye canke ivyo bindi urumva abari bangaji wanje ca ndihorera hanyuma rero nihoreye ndagenda muhira ngiye muhira hariho umukozi w'Imana cyadukenera mu nama kanaka hama dukeneye acara dutuma ko barabantu kanaka tuca turagenda aho hantu tugiye aho hantu umukozi w'Imana bantu w'Imana Imana irakomeye kandi Imana iravuga nico nguma mbu Imana irahambaye kandi Yesu ari hejuru ya byose Imana iri hejuru y'ivyiwacu byose uwo mukozi w'Imana acavuga ati muko dutangura amasengesho reka dusome Zaburi 46 ku murongo w'10 rya jambo nyene Imana yari hejeje kumpa muri nyajoro bukeye niho nyamukozi w'Imana yaca dutuma rero cyararisigura cyavuga ngo araje no mu ntuze muri Bible y'Ifaransa aravuga ngo c'est moi qui domine sur les nations nukuvuga ararisigura ngo hari abantu benshi bagendana amahanga ngo hari amahanga muri wewe nguzi ngo nayo utazi wari ngomba ndakubwire ngo kuri uyu mugoroba ngo c'est moi Jésus ni Imana iri hejuru y'amahanga yose y'ivyo bintu byose umuntu agendana amen Yesu nahawe icyubahiro kabisa hanyuma rero cyaca ndiyumvira ni kubera iki Imana yampaye ijambo ikama igice n'umurongo tukaca duhuza n'uwo mukozi w'Imana wantu yamamagari none ga Yesu je amahanga no bafise nayahe mugabo mwibuke ko nababwiye ko nyanda narayigwaranye nukuvuga kuva ndayisamye najyamira urubavu rumwe gusa sinajyamira urundi rubavu ngiye kujyamira urundi rubavu naca numva byanse nuko mpemwe ariko sinarinzi ikibazo na kimwe mfise rindira rero hagere kwibaruka cyenda senga Imana mari bihe nsenga Imana cishamwe nyene mpeba nutwo kujya bukebuke mbaza Imana ingene iyibaruka ryanje rizogenda ngene bizoba bimeze Imana rero ikirandangira ahantu noja kwibarukira irandangira muri hôpital Imatana harimo abahazi hôpital Imatana iryo jwi rambye uzogenda kwibarukira muri hôpital Imatana
mugabo hari kure yahomba, hafi yahomba Imana irahambutsa kabisa. Mugabo abandi barambwira ati ntitwumva ingene woje Matana, kandi Matana ibarabara ryahisho gihe ryagendeka nabi cyane. Hanyuma rero bigendeka nabi no kuvuga je cyane yumvira nti reka numviriza aba bahanuzi banje ko beme ko reka ndabumvire. Bambwiye ati ntawe uzokugemurira Matana ni kure bizogorana cyane, kandi burya hari ikintu ntababwiye jewe mbyara bankoze no kuvuga Cesarienne mu rundi rurimi, mbyara bankoze. Hama rero urumva yuko guca mwibarabara ribi nkuko ba wakozwe uvuye mu bitaro n'ibindi, impuwe bangirira zanumvikana. Jewe rero numva ndahinduye. Hage rero ikindi cyanshiramo gukorana n'ijwi ryo mu mutima, ukumvira Imana yawe ko musanzwe muvugana, ni byiza. Birakwiye ko ata muntu yo guhinduza, ukagira confiance totale Imana yawe y'ukuntu mwamenyanye. Nacenda mwumvira cyangenda kuri hôpital yo hafi, ngenda gusaba rendez-vous y'igihe nzokwibarukira. Ngiye gusaba rendez-vous bantu b'Imana. Imana hajya yakugombye n'igitangaza. Umuganga nasanzeho yarankari yarantuka. Mwari muzi yuko umuganga adatuka umuntu agwara. Ndamubaza nti muganga jewe nagomba ndababaza, burya je nibaruka pare Cesarienne barankora. Nari nje gusaba rendez-vous kubera mbona hegere, kandi mwaratubwiye yuko abasezarize murakura ko amayinga abiri. Urumva umwana bamukoma hataragera kuja kubisa. Uwo muganga ngwivye mwihaye arankari ngo genda kubarira uzorindira uje kubise nta rendez-vous ndaguha, nibise byaje umwana ntazobura haca, urabona ko bafsinye. Hanyuma rero muca mwumva abavyeyi ngene nacemererwa. Narababaye cyane, cyo ndahaguruka atampaye rendez-vous, ndamaramara nshyitse hajya ngo aho none barabagiye gukora iki. Nakubwiye ngo genda Imatana niyo uzokwibarukira wewe. Yo cyandavuga nti Imana mbabarira, sinakumviye, sinumviye ijwi ryawe Yesu, numbabarire. Nari numviye igugu ry'abantu babagenzi, mugabo jewe nafashe akanya ko kubisengera nkagira umutwaro. Nije nari nkwiye kujija icyo twavuganye n'Imana. Imana ikirambabarira. Cyanda telefona Imatana hari umuganga yitwa Pacifique, umudokter akijijwe yitwa Pacifique. Niwe yari yangiriye Cesarienne ku mwana agira kabiri. Angirira Cesarienne ari kuri hôpital nabako hafi, ariko acarayivako acagenda Imatana aja gukorerayo. Kumbe rero haje Imana iratuzi. Nukuvuga rero cyambwira babagenzi ni jewe Imana yambujije byagenze kunuko ahanzoje Imatana. Hari abagenzi rero baki bankurikirana dukunda kuba turi kumwe dusengana, kandi Imana yabamaye nk'abavyeyi nibo bagiye bandera muri ibi bintu byo gusenga Imana n'ivyagakiza bagiye bandera. Baci baramperekeza turafata umuduga turagenda turasenga Imana mu nzira, ariko bari bafise iki kintu cyo kuraba igituma shobora kugobererwa kuja Imatana, kandi hari ahantu hafi nari kuja. Nabo nyene ntibavyumva kandi na jewe sinavyumva. Jewe rero maze kuja Imatana, uwo mudokter arangirira ecography, arambwira ati ufise imbaye umwana w'umuhungu, nzokugira Cesarienne umunsi uyu. Sawa, cyandagenda. Cyandasubira inyuma ndataha. Cyandagenda kuri nyarandevure rero ambwiye yo kugirwa Cesarienne no baca bamperekeza rero. Bamperekeje ndabona baragenda baramuzana ati wa mama wa harandevu arashitse. Hama rero amaze gushika rero uwo mudokter acyambaza ati uramahoro? Ndamahoro. Wasenze Imana? Ego nasenze Imana. Kandi umwazaniye bagusengeye go naje nagusengeye. Barapima amatasyo basanga byose normal bimeze neza. Bama bankora atakibazo cya tasyo ngira kweri, kuko nama numva mu mutima ndemye ntuje, kuko Imana mbafise ijambo yambwiye kabisa. Hama rero nukuvuga acha barantera anesthesie kujya bagira, mazi ko ubu batakidusinziriza wese bagira anesthesie locale. Hama rero acha arahankora no kuvuga aragira Cesarienne, arakura y'umwana, burya tuba tubyumva kuko urumva igice aho ibice biba byumva, ariko rero akuye y'umwana acara aramera nk'utangaye, nk'utangaye. Arambaza ati madamu, wewe wambwiye wagirishije geography i Bujumbura? Yego. Kandi warayigirishije ni nahande? Yego. Warayigirishije no ngaho wanje je rigira gatatu je nayigiriye? Yego. Ibi bintu sindavyumva. None nta hantu na hamwe bigeze bakubwira ko oba ufise izi fibrone, no kuvuga ibi bivyimba mbonye? Nika nta ecography nimwe yigeze ivyerekana. Ngo yango ndatangaye. None ibi bivyimba byabanye n'uyu mwana gute?
ajyana ho gutangara, wayitwaye gute? Ndamubwira muganga, kuva ndayitwaye nagumye ku miti byagenze uku, naguma ku masipasifo, ku mayosine, naguma na madurere, sinaryamira urubavu, naryamira urubavu rumwe. Oyo ngo ndabonye ikibituma, ngo nukuvuga ngo umwana ngo ico gihe cyose ngo Imana yarabinyegeje, yarabiryamye ko ngo kuko wagira ecography zitatu sinumva ingene batari kubona ibi bivyimba, ngo ariko ngo je mbona ko ari gitangaza Imana yagize kugira ngo ntuhamuke umenye ko ari bivyimba. Hanyuma rero cyanda musaba nti muganga ndakwinginze untabara ubinkurire. Acambwira ngo nturinde kunyinginga madamu, ngo jewe ngo narasezeranye mu mutima ko atamuvyeyi nzobaga ngo sange bivyimba ngo ndabirekereyo. Ngo none wewe nakubonye urizera Imana? Yego ndizera Imana. Urizera ko anesthesi nashizemo y'umwana iza guherana kandi nibi bivyimba bitatu nkabikurayo? Ndabyizeye kabisa. Yesu arashobora kongereza anesthesi yiwe y'ijuru. Amen. Yesu nashimwe kabisa. Ati ngomba ndagukore rero nta bibi vyimba no kurekerana, ubundi bwo bugarutse kuyindi rendezvous je kuvyibagisha byonyene twakuye y'umwana, ariko ngira ndabikure ntibikure. Bano Imana arakoreka ivyimba cyambere akinyereka canja muri ipo, urumva umutima ucurakoroka nyene muca muvyumva, tumva ko najewe mpindutse. Baragira banyarusa barashyiramo imiti yo kuduza gusubira kugira ngo umutima uje ku rutonde rwiza. Hama rero no kuvuga ibindi ntiyasubiye kubinyereka, yarabonye ko ngira ikibazo, acarabikurayo araheza. Ahejeje rero acarashona neza. Yemwe bantu b'Imana, Yesu arahambaye. Anesthesi araheza gushona, umva abari hanze barose umwana baritega kumwe naho aranyaruka, barabura umuvyeyi kwaza, ntibamenye ibiriko biraba kuko ntiyabasinyaye ibiriko biraba. Byatevye rero ahejeje gusona, anesthesi nta ngorane yabayeho, basanga anesthesi iracyarimwo. Hajya rero bahejeje gushona no kuvuga baca bantwaye baca barasigurira bamperekeje bati erego uyu muvyeyi twamusanganye ibivyimba bitatu. No kuvuga rero ati twaciye tubikurayo bana cyandabona ni ya mahanga. Yesu nashimwe. Ya mahanga mwe muyaguma avuga byari bibyimba bitatu. Amen. Kuko umukozi Imana avuze ngo urashobora kugenda na mahanga ngo ari kutabizi, ngo ariko nagomba ndakubwire ngo seje zikidomine sur les nations. Amen. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Yesu aragororotse abantu b'Imana. Uri hejuru ya byose Mana, uri hejuru ya byose Mana. Nukuvuga Yesu ari hejuru ya byose, Imana iri hejuru y'ivyo bintu by'iwawe byose, ivyo uzi n'ivyo utazi. Yesu ari hejuru ya byose. Uwo mwana rero je ndamuronka batangana ingene yabanye n'ivyo bivyimba, ingene yabanye nayo mahanga, kukubera ubundi bwo ngo indikikoroka inda ntiyemera kubana n'ibivyimba nk'ivyo. Nuko rero nyamuganga cyambwira wewe ngo uyu mwana rero urose ngo uzomwite kubw'Imana, ngo kubera ngo umurose kubw'Imana. Cyandatwenga nterega muganga, iryo zina Imana yari impaye ncibungenze gusa sinarinzi ivyo ari byo, ntiburya yitwa kubw'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Cece ndayumvira ni ko muri Bibiliya none hari amazina, iri zina muri Bibiliya ryanditse. Ndakunda gusoma ijambo ry'Imana ryanditse. Imana yabona ko mfise confusion, iri zina Imana yampaye rimwe muri Bibiliya. Nza numva mwijoro ngo soma muri Samueli wa 2 igice cya 9 ku murongo wa 3. Cyanda soma sanga handitse ngo nigihe Sauli yabaza ngo mbega mu muryango nigihe mumbabare nigihe Dawidi yabaza ngo mbega mu muryango wa Sauli ntawo bakiriho ngo ndamugirire neza kubw'Imana. Point d'interrogation, no kuvuga kabaza. Umva Dawidi yibutse urukundo bakundana na Yonatani. Ariko nagomba ndababwire abantu b'Imana, haga nta muntu akwibuka atari Imana ikwibutse. Mugenza wa kwibuka ari uko Imana igizene ikwibutse. Ubonye Dawidi intambara zose yagiye aragwana, yaratevye kwibuka ivyo bari baravuganye na Yonatani. Yibutse yaratevye isezerano bari baravuganye na Yonatani. Acaravuga ati mbega mu muryango wa Sauli ntawo bakiriho ngo ndamugirire neza kubw'Imana. Murasoma iryo jambo muzorisanga rimeze uko nyene, niho havuye iri jambo kubw'Imana. Rero bantu b'Imana turiho kubw'Imana kandi twibukwa kubw'Imana.
nguyu kubw'Imana Fisto. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Turiho kubw'Imana. Uyu niwe yararyamanye n'ibivyimba yitwa kubw'Imana Fisto. None rero abantu b'Imana tugirirwa neza kubw'Imana, ntitugirirwa neza kubw'abadayimoni cyangwa kubw'abantu. Yesu atwibuka kubw'iwe atari kubw'umuntu. Yari intahe nariko ndavuga ngo Yesu ari hejuru ya byose, ari hejuru y'amahanga kugwanya, ari hejuru y'amageragezwa. Kuri uyu mugoroba sinzi ivyo ufise bimeze nk'amahanga, hari ivyo ubona mu muryango we wa mukenyezi ubona bimeze nk'amahanga biravye bikakurengera, ariko nagomba ndakubwire c'est Jésus qui domine sur les nations. Amen. Yesu nahabwa icyubahiro. Ubwire shetani ntusubire inyuma uti shetani naho ngeragejwe naho mbabajwe Yesu ari hejuru yawe. Amen. Yesu nawe hezagira bumvise intahe umwami ashishikare kubagirira neza. Amen. Mwami Yesu Kristo ndagushimiye kuri uyu mugoroba kutugiriye neza. Ngiyi ntahe mejeje gushingira ababene data. Yesu Kristo irafasha ababene data bayumvise, irafasha n'uzoyumva wese. Hanyuma mwami Yesu urazi ko nagusezeraniye ko mpaka kiza karamba, ko mpaka kiza mwami kazomara igihe cyose nzoba nkiri mwisi. Kandi urazi ko navuze nti mwami uzufashe kuzoshika mu ijuru. Naravuze nti ndagomba kuzogukorera, narakubaye nti ndagukorera ndumwigeme, ndagukorera ndumukenyezi, ndagukorera ndumutamakazi, mpaka nzorinde ndengera nkiri umuntu w'Imana. None naho nyene mwami ndakwinginze ngo uzushishikare kumfasha, uzomperezo ryiza kugira ngo ngene ndagukorera ndakubaha ndagutinya. Urakoze kuvyumvise, urahezagira bumvise intahe bose bagirirwe neza, kandi ucutabara bakwiye gutabarwa kuri uyu mugoroba. Shetani yarahagaze hejuru akabereka ko ari wari hejuru, ariko Yesu niwe udomina, niwe uri hejuru ya byose, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.